ati ndagarutse muri uwo mwake ndizere ko mumeze neza, ko mumeze bien. Kazi na manitwa nije imbere Diodone, karibu kwicano Diodone ND. Aturi mushasha nano ko habona mushasha nubagire kugira like, subscribe, comment. Tani mushasha nano nubagire kugira potage atungikira mugenza nabonye nashobore kumenya ukuri aho kuri. Yo ikintu ndiko ndabona burya iri jambo ukuri aho kuri sikuvuga ngo ati ngo ni jambo ngo ndatanguje muganisha mu iki gihe n'iryo riko ravugwa. Ugiye kuraba mu aya video ya kera ndahora nkora, n'ubu ndacavuga ngo ati ukuri ni kugushira hanze, ni kukumenyekanisha kugira umurundi wari wese, umuntu wari wese kugira amenye yuko ukuri kudashobora kugira kunyegezwa, gufutwa, kuzimizwa. Ego no musi amajambo atatu tugomba ko twoyagako. I video ngo ni style vlog, style vlog. Atuyaga turiko turatambuka. Kunzi iyi video igire thumbs up. Uyikunze cyane uyirungikira mugenza, uyikunze cyane ugire comment ngaho hanyuma twiyagire suko. Alright, namajambo ngaho atatu gusa: amahera, imbaraga, kuvuga ngo turi umuntu afise ijambo, hanyuma kuninahazwa, glory. Burya ngo abantu baninahazwa Imana begari yanje ngaya. Burya abantu bavuga ati baninahazwa Imana, mugani muri iki gihe umuntu afise amahera, afise imbaraga, ngo hari abantu bamuninahazwa. Atugasanga bamugize Imana, ikigigwa mana. Burya hariho n'umuntu aguma commentinga ngo nta kirundi nzi. Je kirundi mvuga sico kumviriza, ahubwo nico kwiyumvira. Hari amajambo ntashobora kuba amenya, rero kugira ndayavuge ndayacisha mu yandi majambo. Rero ni vyiza ko wiyumvira ntiwumvirize, wiyumvira ivyo mvuze. Ego mugane suko bihora biri mu magambo yose mvuga, ngo ati mu magambo amajambo yose mvuga. Ego rero nivyo bibiri. Uri umuntu ki aho ugomba kuba muntu ki? Ngo twese turondera amahera, ngo yarose ucuhinduka. Ngo twese turondera imbaraga, kuba umuntu afise ijambo, mugani ngo birose ucuhinduka. Sinzi ko hari abantu barondera kuninahazwa, ko abantu babagira babashira hejuru, babaninahazwa nkuko uninahazwa Imana. Ubirose ucuhinduka. Ngo ati nuko nivyo bintu gusa bitatu. Uvuga ngo umuntu ashobora kuba afise umuperezida, umutunzi, umuntu aba agize aba afise akamaro akora mu buzima. Yaba ari umuntu twovuga ngo ati burya hari ubuzi bukomakomeye atari abantu bose babushoboye. Rero nabo bantu kenshi na kenshi usanga bavuga ngo ati ko bafise imbaraga, ko bafise ubumenyi, ko bafise icizere mu bantu, bagomba kubana baninahazwa. Ego bati nk'abakoze ivyo bidonge vya COVID-19 mu gihe cazijya ngorane zariko ziraba. Urumva hari abantu babona nk'uko umengana Imana, abandi babona nk'uko umengana abantu basanzwe, abandi babona nk'uko umengana n'abansi. Urumva umuntu abona ikintu uko akibona. Ego mugana nawe ugomba ko womenya ni gihe kintu gishobora guhindura
umuntu gishobora guhindura wewe. Nta kindi kintu gishobora guhindura wewe atari wewe wihinduye. Ego burya ngo macu umugane uzowushire ku izina ryanje ni Imbere Diodone kubera je ndibaza nta wundi muntu aravuga. Oya ikomoko ryayo ni jewe. Urumva? Aho rero ndakuvuga ngo ati umuntu ayitanguje ni jewe mugani kubera keshi na keshi usanga ikirundi kingora ca mvuga nkuko ngira ushobora kubitahura mwako kanya. Re ikomoko y'uwo mugani nta wundi ni jewe nuko igitutu hari akazuba urashobora kubona igitutu ngo ntigifudikwa ntigifukwa bambe ntigifukwa burya ngo igitutu ngo ntigifukwa kuvuga ngo ati burya umuntu uko ari kose uko yoba ameze kose kubera twese turafise imizi y'ingene tuba tumeze y'ingene tuba duteye kavuzwe umunyarwanda duteye ingene tuba twimereye ingene tuba twaravutse kunuko rero kuvuga igitutu ni wewe uko uba wararemwe n'Imana uko uba umeze. Rero muri ico gihe urumva naho wozana ibirenge tugafuta ico gitutu aho kifuta ngene uba umeze ntibikunda ntibishoboka. Murashobora kwibaza ngo ati wagifushe ngo ati kubera wagiye ahantu hatari izuba ngo hanyuma ubone ico gitutu cawe ukibaza ngo wagifushe ahandi ho kiracariho gusa niyo wagenda kwizuba niyo wagenda ku mugaragaro niyo vyaba ngombwa ko bikenewe yuko uwuriwo guseruka uwuriwo kugaragara biraba kandi nta kabuzwa biraba kandi nta kabuzwa. Rero ni kumenya yuko burya twese dufise ingene tumeze ingene twaremwe naho wogira inzira zitandukanye ukihindura ukagira ngo ati uko waremwe ca gitutu cawe ingene umeze ntigifutwa ntigifudika kizokwamaho. Rero urose amahera uzoba wa muntu waruri wa muntu uri urose imbaraga kuvuga ngo turafise umuntu w'ijambo kunuko uzoba wa muntu uri kuvuga ngo ati ngo abantu barakwemera barakuninazwa uko nuko bagushira hejuru aho ugomba ko bagushira hejuru sinzi uzoba wa muntu uri. Nyamba wari umuntu mwiza uzoba mwiza kimba wari umuntu mubi uzoba mubi. Vyose ngo ati bizoja ku mugaragaro bizoja ku mugaragaro nico kimwe bizoja ku mugaragaro. Rero gutahura yuko burya nk'ibintu biriko biraba basi muri mu Rwanda Paul Kagame tuvuge Paul Kagame hari video ngomba kuzokora hari nzoyisohora kuwa mbere. Iyi video ndiko ndakora mu aka kanya ni random gusa ndiyumviye ibintu ngize ngenda bisangije tubisangire. Rero Paul Kagame ibintu biriko biraba mwaka kanya ari mu gacerere kubera simperuce kubona ariko arandika ibintu muri Twitter muri X simperuce kubona ikintu na kimwe. Urumva nyamba ariko aragwana n'ibiki nivyiwe kumenya. Rero kujya umuntu abari bizogaruka bizoja ku mugaragaro ntuzoshobora kubinyegeza n'ubutunzi n'imbaraga ufise n'ingene abantu bakwemera bagushira hejuru oya byose bizoja ku mugaragaro ngo ati izuba riva ngo nuko nyene bimeze burya ngo ati n'igisuma kirafise imyaka yacu Imana yavuze ngo ati ni 40 ego burya twese turafise umunsi wacu wo kugaragaza abo turi imbere y'abantu twaba turiko turahenda imbere y'abantu twaba turiko turereka ibinyoma vyacu imbere y'abantu batwizeye bibaza ngo ati uko turi ni kone turi aha bwa bundi sikone n'ubundi twari turi ugasanga vyari binyoma.
rero n'abantu nuko nyene bameze bamba abantu benshi bameze uko nyene twese tumeze uko nyene rero ico gituma vyiza uri umuntu wogira wo kwibera ico gitutu bwa mbere na mbere ukirinda ko hari abantu aho ko hari ibintu vyofuta vyogomba gufuta ico gitutu cawe ni kuvuga ngo ati amahera ni kuvuga ngo ati ngo imbaraga ni kuvuga ngo ati ngo abantu bagushire hejuru oya mugani burya umuntu akwiye kuzarishira hejuru rimwe na rimwe mugani wishire hejuru ngo uhinduke ngo wishire hejuru oya wishire hejuru kuvuga ngo ati jewe ndakwiye uko Imana yandemye ati jewe ndiyumva neza uko Imana yandemye wishire hejuru muco uri wewe apana muco abandi bantu bagushize hejuru aho muco ikindi kintu gishobora kugushira hejuru kubera sikone uri imizi yawe siyo ndibaza turatahurana ndibaza turumvikana cyane ko niyumvira utu tujambo tungahe dutatu ahize imisi ibiri kubera ko ndiyumvira video ngomba gukora nyene janye n'ivyo bintu biriko biraba mu Rwanda cyane cyane video tumbere Paul Kagame mugani mu bundi bwiyumviro rero ivyo vyiyumviro bitatu imbaraga amahera kunina hazwa umuntu ko abantu bagushira hejuru ko nuko bigatuma wiyumva uko utari bigatuma bigushira mu yindi mode bikakubaka uko wewe utari kandi ubizi sikone uriyega kubera bijya biguhundi kubera wowe uramenya icuri bwa mbere na mbere uramenya icuri rero ibindi bintu bizoza biza sorry excuse me ibindi bintu bizoza biza kuguhindura icuri uzobitahura naho ubirimwo uzokuma wiyumva menga hariho akantu kabuze hariho umenga uragwaye umenga kumenga sukumeze kumenga suku ndahora meze kumenga hari ikintu cyahinduke muri jewe burya n'umubiri burya ikintu genda ndizera cyane ni kuvuga ngo ati burya Imana yaraduhaye imbaraga zo kuvuga ngo ati ikintu ciza kibi cyose igomba kukubako umubiri urashobora kukimenya urashobora kugitahura wowe tanu kurakimenya hari ahantu ushobora gutambuka ukomenga umuntu ariko arakuraba inyuma ugaca uhinduka ugasanga hari umuntu ariko arakuraba inyuma urumva harona hano umenga ahantu umenga ndahantu hameze nabi umenga ndi bungorane ukumva umenga na ahantu nyene hari ama energy atameze neza hari imyuka itameze neza rero n'umubiri watahura ngene wewe umeze imizi yawe iratahura ivyo yahora igira ifungura ko kugira ukure mu buzima kugira umere nk'ukuri mu buzima rero igiye gufungura ibindi bintu itabikwiye gufungura imbaraga amahera uko nuko urumva uza kuba uwundi muntu utari kandi umubiri uzokubwira ngo ati burya hari ikintu cyahinduce burya sikone wahora uri burya ukwiye kwibuka burya nawe uri mu ivyo bintu uriyumva umenga naho washobora kwifuta ukagira ante ugashobora gufuta cya gitutu cyawe ukagira ante ukaguma muri ahantu hatashobora kwaka intuzenye umuco ukigumirayo eventually ni mpaka kwendo bivuga ni mpaka bizoshikaho igihe cawe ugaragara icuri imbere y'abantu aho imbere y'umuntu aho imbere yuko wari umeze ubwa mbere kubera umubiri uzobusubiye muri originality izobisubiye kuba hahandi yari iri urumva cya gitutu camaho gusa kubera atamuco uriho ntibibaze ngo ntikiriho rero niyo wa muco wagaruka kizoba gisubiye kuba aho cari kiri kizoba gisubiye kwa kundi nyene nta cyahinduce mugani wowe uzokwiyumva ko hari ikintu kibi cyahinduce rero n'ivyo bintu bya Paul Kagame yaho nibi bintu biriko biraba cyane
mu bantu bafise imbaraga, bafise intuzenya amahera, bafise abantu babashira hejuru uko nuko, babaninahazwa uko nuko. Urumva glory nico ngomba kuvuga mu Congereza. Urumva hazogera igihe usubira kuba wa muntu wari uri. Rero mu ico gihe ni hamwe ugwa, uri mu president ashobora kugwa, abene gihugu ntibakwizera, abene gihugu bakagira bakakwataka, abene gihugu akaba ari bone bakugwanya, kandi uvuga ngo ati nibone bagushize hejuru, nibone baguhaye ico ayo mahera, ubwo butunzi, nibone baguhaye izo mbaraga, nibone baguhaye uko kuninahazwa urumva ucugwa. Rero ni mu buzima nuko sikuvuga ati nukuvuga umuntu wari we wese nawe urashobora kugwa mu buzima busanzwe, ukigira umuntu utari mu nyuma, ugasosanga uguye imbere y'abana bawe, imbere y'umugore wawe, imbere y'abumvukana, imbere y'abagenzi bawe, kubera sikone wari uri, hubwo uko wari uri kugiye kugaruka ngene wari uri, hanyuma ukugaruka kwawe ni hamwe ucugwa. Sikuvuga ngo ati waguye, oya, umubiri hubwo usubiye mu uko wari uri. Uko wewe uri niko usubiye kuba. Mugani kubera ivyo bintu byose byakubaye ko vyari binyoma, urumva bice biboneka yuko uguye, kandi ubuguye mugani muri wewe ubusubiye kuba wa wundi muntu wari uri. Rero mwitege iyi video igomba kuza vuba, harizo nzoyisohora kwa mbere aho kwa gatatu, muzoyitege muyirabe, muyigira thumbs up ko nuko tubiyageko. Ego akavideo karaka wagakunze ntibagire kugira like, subscribe, comment, ukarungikira mugenzi wawe kugira nawe nyashobore kumenya ukuri. Ati ukuri aho kuri kubera nta handi nahanyene. Akasubira nyitwa Nijimire Diodone, tuzosubira kubana no twabonana.